Guys, bakunzi ba Harmony Records, bakunzi ba Arno Irankunda, bakunzi ba studio yacu muri rusangi, turabahaye mwiriwe cyane mwaramutse bivanye naho muherereye. Ku mazina nkuko bisanzwe ni Arno Irankunda muri ko muravugana kuri microphone. Ngarukanye ngano kugira ngo twongere tuyage ku yindi nkuru. Ubushize murazi ko nabakoreye inkuru ivuga ku by'umukobwa yagomba gukora ubukwe. Umukobwa agomba gukora ubukwe mugabo agashaka guheba umuhungu ngo nuko atamafaranga afise. Commentaires zanyu twarazibonye ku by'ukuri kandi nawe nyene zaramugezeho. Nukuri ni ibintu byiza cyane, twararyohewe tubonye impanuro zanyu mwatanze cyane, tubonye uko mwabyakiriye muvuga yuko twatanze impanuro nziza. Ni ibintu bitugehera cyane, tunabasaba ko mubandanya mudukurikirana kandi kugira ngo tuze turabazanira inkuru nkizi mudufasha nimba ari ku mpanuro zitandukanye, ku nkuru mwamwumvise kuri commentaire mutanga mudufasha. Ego hama ijya nkuru nabakoreye niyo nkuru ivuyemo iyindi nkuru y'uno munsi, kuko ijya nkuru yaragiye irashika ku bantu bamwe n'abandi gushika naho ishikira umuvyeyi nawe afise ikibazo hama yaranterefonye hari hirya ejo mbyutse mu gatondo, aranterefona ati narabonye ikiganiro wakoze ku by'ukuri caranezereje cyane, ati Imana iguhezagire, waramuhanuye neza ujya muntu n'abatanze commentaire bose Imana ibahezagire kuko commentaire zabo zirubaka. Acarambwira ati mugabo nanje ndifuza ko wamfasha ugakora ikiganiro hama nkaraba abantu ingene bo vyakira na commentaire baba bampaye tukazikuramo impanuro. Ndamubwira tufise ikibazo nyabaki, arambwira ati jewe ikibazo mfise twe dufise umwana w'umuhungu, uwo mwana w'umuhungu ko by'ukuri tiyatunaniye, tiyabananiye mu buryo ki, ati umwana w'umuhungu twebwe ntatwubaha nk'abavyeyi biwe, turamuhanura ariko ntiyumva. Ndamubaza ni none bimeze gute? Arambwira ati twebwe umwana wacu yakunze umwana w'umukobwa, umwana wacu agomba gushinga urugo mugabo yakunze umwana w'umukobwa. Uwo mwana w'umukobwa akunze twebwe nk'abavyeyi dusanzwe tuzi umukobwa uwari wo uko ameze na famiye aturukamwo, ati mu bisanzwe umukobwa n'umunyamico mibi cyane, ati ndetse na famiye yiwe n'abanyamico mibi cyane, ati ntitwifuza ko umwana wacu ku by'ukuri yosaba umugeni muri urwo rugo. Ati ubu aho bigeze, ati umukobwa asa n'uwahinduye n'umuhungu, ati umuhungu ageze ku rugero aronsa amafaranga akaja gusumira iwabo n'umukobwa, agasumira iwabo n'umukobwa. Twebwe ntatubona nk'abavyeyi, asumira iwabo n'umukobwa akaba ari naho anafungura. Ati twebwe yaratuzinutswe nk'abavyeyi. Ati rero biradutera agahinda kubona dufise umwana atatubona nk'abavyeyi, atatwumvira nk'abavyeyi, tuko tugerageza kumwereka yuko ahantu ari karinjira atari sawa. Ati biratubabaza cyane, nico gituma rero turipfuza abantu bodufasha kumuhanura uwo mwana, tukaraba yuko yogerageza kuja ku murongo mwiza. Ntituriko tumubuza umukobwa, ahubwo turiko tumwereka imico yiwe umukobwa, imico umukobwa afise n'umuryango agiye gusabamo umugeni, imico bafise iratandukanye n'iyiwacu rwose. Musanzwe muzi neza yuko rero mu bisanzwe iyo umuntu agiye gusaba umugeni ahantu, n'imiryango ibiri ibigomba inywane, imiryango ibiri ibigomba inywane. Kandi jene uvuga ngo kubwanje umuvyeyi naramwumvise neza cyane, ico yariko aravuga ndacumva neza cyane.
benshi ndazi murashobora kugira komantere mukavuga ngo arashobora kuba yariko yinjirira urukundo rw'umukobwa n'umuhungu nk'umubyeyi, ko murabizi neza hari igihe ushima umukobwa cyangwa ugashima umuhungu ababyeyi bakanka kabisa, bakanka pe. hariho abanka bisunze ibindi bintu sinzi, kumbura umuhungu arakenye cyangwa muri famiye avamwo barakenye cyangwa umukobwa barakenye, cyo gasanga ibintu by'amoko, hariya n'ubwoko ubu ntidukeneye kuja kugira abandi n'ubwoko ubu ntitubikeneye, ugasanga bararwanije kubera ibyo. Mugabo uyu mubyeyi wavuga ngo umuhungu wanje ariko aresha umukobwa w'imico mibi na famiye yabo n'ab'imico mibi, ntitwagomba kunywana. Je ku bwanje umubyeyi naramwumvise, tinamwumvise gute? Burya umubyeyi ntabwo yipfuza ikintu kibi na kimwe kiba ku mwana wiwe, kandi umubyeyi yabonye uri kuraja mu kinogo ni ngombwa ko aguhanura, akakubwira ati iyi nzira uri kurajana ntabwo ari nziza na gatoya. Kandi we nk'umwana, ikibazo c'abahungu n'abakobwa ni uko usanga urukundo rutugira ukuntu, rukatugira intuzeye, rukatugira impumyi, nitwumve n'amajambo y'abavyeyi. Mugabo hariho uburorero bwinshi bw'abantu twotanga byagiye bishika aho abavyeyi bavuga ati hajya ntuhaje, mugabo ugasanga urahagiye ku nguvu, bikagukwegera ibibazo by'imyaka yawe yose usigaje kubaho ku isi. Ashaka gukundana n'umukobwa, abavyeyi bakakwanyira ati ujya muntu ameze uko, wewe ukanka kumvira rya jambo ry'abavyeyi, bikagukwegera ibibazo by'imyaka yawe yose usigaje kuba ku isi biturutse kuri ujya muntu abavyeyi bakubwiye ati bimeze uko, ukabibona ibisanzwe. Mugabo ni byiza ko abahungu n'abakobwa boza barashishoza bakaraba ati iri jambo muvyeyi ambwiye reka mbanze ndarirabe neza. Ikintu kabanza ugasuzuma ati mbega umuvyeyi yoba ariko anyankiriza canke koko ibyo ariko arambwira ni iby'ukuri. Usanze rero ari iby'ukuri, fata ingingo nk'umuntu mukuru, ufata ingingo nimuvuga ati jewe no mukobwa ndahagaritse, uhagarike. Niba usanze naho umubyeyi ari ugwanko gusa afitiye umukobwa ibyo ntivyokubuza vrema kubandanya umukunda. Niba mama watamukunda kandi ubona umukobwa ari sawa afise imico myiza, mugabo ngo kubera atahuje na mama, urabandanya urugendo rwawe, Imana iyo ubibona ko atamakosa arimo. Mugabo mu gihe Imana iciye ku bavyeyi bakakwereka ati hari ahantu ntudumbukire muri kijya kinogo. Mesheri zami, urugo n'ikindi kintu gikomeye. Urugo n'ikindi kintu gishobora kukwicira ubuzima canke kikabugira neza. Umugore n'umuntu ashobora kukwicira ubuzima canke akabugira neza. Rero no gushishoza, niba abavyeyi bavuze ati hajya ahantu no kuraba neza. Uyu muhungu we murumva ko wowe byanarenze, ko murumva ko n'abavyeyi asigaye atanabaraba, kandi abavyeyi batuvyaye iyo tugize akantu turonka burya hari hageze ko natwe tugire tubafasha, tukashitsa wa mugani ngo urukwavu ngo rurakura rukonka umwana. Mugabo urumva umwana aciye aja konkwa n'abandi, kandi abavyeyi bamuvyaye bari ngaho, murumva ntabwo biba ari ibintu vyiza. Rero umuvyeyi aratuntuye, arababaye kubw'umwana wiwe. Mugabo jewe umwana nagomba ndamubwire ngo umusore nimba azoraba kino kiganiro, ku by'ukuri azarabe komantere zanyu muzo mwagize, aziyumve n'amajambo namubwiye, nashishoze arabe niba umuvyeyi ariko amubwira ati ujya mukobwa afise imico mibi, ndetse na famiye akaba ariko abirengako abibona ko bafise imico mibi, mugabo we urukundo rukaba bwangimugize impumyi, agakorokerayo nakazikiwe pe. Iyo mico mibi umukobwa afise azoyizana no mu rugo rwiwe, kandi bizomugora cyane kwikura muri iyo migozi,
kuko nagomba ndababwire ko hari abakobwa usanga umukobwa kabisa ameze nabi ari umunyakibi pe, n'abavyeyi bakamushigikira mu bubi bwiwe, urugo rwawe mwubatse akazana ya mico mibi, wowe ugashaka kwikuramo mugana abavyeyi be bakamushigikira. Niho hagize uco usanga iyo mushwanye na gatoya mu rugo mukabwirana nabi, umukobwa aca telefona papa wiwe na mama wiwe, jewe umugabo ngo kunuku kazubona se w'umukobwa na nyina w'umukobwa ngo nibiki ku mwana wacu. Iyo ni mico mibi abavyeyi baba bagaragaza mu bisanzwe. Kuji w'umukwe ngo nibiki ku mwana wacu ngo iki niki, iyo ni mico mibi kabisa abavyeyi baba bagaragaza, baba ariko bashigikira wa mwana, hakumubaza neza ati mwana vyagenze gute, ubwo se uri mu makosa, bakaraba nimba ari wa mwikosa bakamuhanura. Mugabo kubera hari abavyeyi usanga bafise imico mibi n'umwana akafise imico mibi, bakaca bashigikira na ya mico mibi. Rero jewe nabwira uwo muhungu ku bwanje nabwira uwo muhungu ku by'ukuri ashishoze neza, arabe, kandi abavyeyi burya n'abavyeyi tubafise nk'Imana hano ku isi. Abavyeyi tubafise nk'Imana hano ku isi, abumvirize azaranaraba mu kibano uburorero bw'abantu byoba bimaze gushikira, bakabwirwa n'abavyeyi. Kenshi umuvyeyi akubujije ikintu kakirenga ko monami zirakunda kuba ingorane ku by'ukuri. Umuvyeyi nimba akubwiye ati kino kintu hano hantu si raba neza, wowe ukaguma umuvyeyi n'ingorane. Irizwa rivuga ngo mwubaha abavyeyi banyu kugira ngo muzorambire mu gihugu. Ushaka kurambira ku isi ubaha umuvyeyi, byanditse muri Bibiliya kabisa. Ushaka kurambira ku isi ubaha so na nyoko. Niba ushaka kurambira ku isi, mbere nimba ushaka no guheza giko, ubaha so na nyoko. None uwo mugisha none uzogira mu rugo rwawe kandi abavyeyi batawuguhaye. Wa wanse bari kwakubwira ati yamara ca mu nziriyi, wowe ukavyanka, none uwo mugisha uzowukura he? Umugisha utangwa n'abavyeyi. Abavyeyi nibo baguma dusengera baduhezagira ati bane bimeze uko. None wewe ni waburi kuyanyisha umugisha w'abavyeyi, zoco bigenza gute? So guys, rero inkuru yariyo, nimumbwire rero mbega uwo muvyeyi ariko yinjirira urukundo rw'umukobwa n'umuhungu canke ariko agirira neza umwana wiwe? Kuko umuvyeyi muvyumve neza amubwira ngo bariya ujya mukobwa afise imico mibi turamuzi. Ni ukuvuga umuhungu yareheje umukobwa abavyeyi bazi, babona, yakuze bamubona, kandi na famiye bayibona. Abavyeyi bavuga ati umukobwa afise imico mibi turamuzi, na famiye ifise imico mibi turabibona. Rero mwana wacu, raba ingene ivyo bintu wobivamwo. Ronderera ahandi baruzuye abakobwa bafise imico myiza bashobora kuza gutera umugisha mu rugo, mugabo hajya naco tubonayo. Uwo ni se na nyina, pana nyina. Tumenyereye ko ba nyina ari busanga badakunda abantu nzeye nk'abakobwa cyane. Mugabo ni se na nyina, mwana bajya abantu bafise imico mibi, n'ujya mukobwa afise imico mibi, raba ingene wogira wohindura. Mugabo umwana yaranse. Guys, rero nimugire ico mumuhanuye, namwe mugire ico mumuhanuye. Mbega nyina ariko abankiriza, ariko abinjirira, canke ariko aragirira neza umwana wiwe kugira ngo ejo hazoza mu rugo rwiwe haze habe neza? Cewe ku bwanje nababwiye ko ariko amugirira neza, kuko niba nyina yamaze kubibona nase akabibona, aho nta majya ariyo, aho hantu nta majya ariyo. Ku by'ukuri ucurabo kagira gute, ugashira ku ruhande. Kuko urugo nababwiye rurakonona canke rukakuduza. Urugo umugore uzanye arakononera ubuzima canke akabuduza. Nico gituma tuba dukwiye kwitonda, abasore mukwiye kwitonda, mugashishoza, mukaraba neza,
mukaraba ati ku by'ukuri nimba uri umukristo ukavuga ati mbe n'umukristo mugenzanje afise imico iyahe, mbega ijya mico afise ku by'ukuri tuzoshoborana nayo nitwagera mu rugo ibintu nk'ibyo abana tuzobyara tuzobarera gute, bizogenda gute, mbega ifu kuzana umukobwa akundana n'ababyeyi bawe nawe ugakundana n'ababyeyi b'umukobwa, umuryango ukaba umwe. Apana ko umuryango kuzana umuntu wa muryango wari ufatanye ukaca utangura gusanzazwa na wa muntu. Oya, ni byiza kuzana ahubwo umuntu aza kubashigikira muri bwa bumwe bwanyu, mukagoma mufatanye mu nda, bakamukunda akagukunda, mugatunganirwa. Kuko ahantu hari induru, urugo rurimo induru, ahantu hari urwamo misi yose, nta kintu na kimwe kihaboneka c'umugisha, nta kintu na kimwe cyaboneka c'umugisha, kuko nta mana iba ihari, nta mana iba ihari, ibyo muvyumve, nta mana iba ihari. Rero nimba abavyeyi bariko barakubwira ati hajya arabe nyene uhindukiza ahubwo amaso urabe, kugira ngo uzane umuntu azotuma mu rugo iwanyu haba imana, wowe ukabirengako, uzobona amakuba, kuko kinywa cha mzee kinanuka lakini hakisemi uongo. Hiyo ni kauli ya wahenga. Ono mugani kabisa w'abakera. Haranuka mugabo ntihavuga ibyo kubesha, habakubwiye ukuri ko baba babonye n'abakurambere barabiza, barabiciyemo. Jewe nobwira umuvyeyi tibandanya kabisa uhanura umwana wawe aho hantu, niba wahabonye ko hari imico mibi koko, umwana wawe ahave, ntazagire ikibazo mu buzima bw'ejo bw'urugo biturutse kuri wa mugore yazana adafise imico myiza. Ngo hava basamusoni bamunokora amaso. Hatari. Guys, rero commentaire zanyu turazikeneye, utubwire ico twofasha no muhungu kugira ngo azagire ejo hazoza heza mu rugo rwiwe. Commentaire turazikeneye uko mwabikoze mu kiganiro ca mbere, niki turazikeneye. Turabakunda cyane, twarabonye muradukurikirana, turabakunda kandi twarabashimiye ku by'ukuri, n'ubu mumandanye mudukurikirana, turabashimiye, turabakunda. Hama yari Arno Irankunda, mwari kumwe kuri mikrofone, iyo ikaba ari inkuru y'ukuri mbabwiye, naganira n'umuvyeyi kugira ngo tugire ico tumufashije nawe. Hama ikiganiro kize gigire ku mwana wiwe nawe aze arabe ico akuramwo, nimba bayikinani yinanirwe mugabo impanuro yazironse. Turabakunda cyane, mugira aho muba kandi mwubahwe, mugire n'amahoro mu ngo zanyu, n'abatarazishinga muzimirije namwe, Imana ibibe mu vyanyu. Ciao ciao.